turamaze kubona amashirahamwe amwamwe twifuza ko aza kudufasha kubaka igihugu mugabo maraporo dusanga dufise ava mu bushikiranganje butandukanye ugasanga inzira twasezereye twebwe niyo riko barakorera ko yo gucanisha mu canke kuvangura abarundi ugasanga amashirahamwe yiziziwe n'ubwoko bumwe ntabwo binezereza abarundi biranagaragara rimwe na rimwe mbere no mu manama ugasanga y'amacakubiri no mu manama aracariho ugasanga n'abantu bamwe bashaka ko baja mu nama abandi baje mu nama ivyo twarabirengana genda mwisuzume no munsi mwikuru rero mwese yisuzume yikubitagasha ntabwo tuzoteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kuko guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi si leta gusa n'amashira hamwe n'abikora utwabo bari mashira hamwe yabigenga cyangwa abikora utwabo duteza kumva neza yuko ni twagomba guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi duteza kugira urunani rw'intamenwa tukagira ubumwe nibwo zotuma dusangira ivyiza bya kino gihugu dusangira igikorwa cyo kubaka igihugu cyo giteza imbere tunasangire kandi no gusabikanya ivyo dukuyemo ntuje hajya mwishira hamwe ngo bibaze yuko muri 99% mwiharije ubwoko ngo abandi baranezerewe ntibanezerewe ekada zijya ngendo twafashe zidufasha kuba kubumwe biciye mu ibwizwa shingiro tuvyubahirize sicyo twenda kubwirwa ko biboneka mu nzego z'igisirikare igipolisi ubucamanza mu bushikiranganje butandukanye mu buzi bwa misi yose dukora mu nzego zutwara nahajya bitavuzwe naho bitavuzwe birakenewe ko dusangira ibikorwa nibitwaza nuko bitavuzwe mu mashira hamwe ngo ntibikenewe birakenewe kuko imbuto itewe unigira gute niyimera twaratangaye rero ko mu gihe twari turi n'ijambo ryo kudufatanya ko yashimye kuzana ijambo riducanishamwe umukuru w'igihugu ejo yashimye gukoresha ibintu twari tumaze imisi tubona kuri za internet ku marezo sociaux canke mu binyamakuru bimwe vyegereye umugambo uri ku butegetsi aho bazana ibihuha bakambika ibara mu mashirahamwe yigenga barondera kubambika ico cyamoko ataho gifatiye twari twiteze ko ejo ari we ari kutweza akazana iryo jambo ryihumure ryo gufatanya abantu twaratangaye gose ko iryo jambo ry'ibihuha ari ryo dusanga mu by'umukuru w'igihugu yariko aravuga ejo ico twipfuza yagize ati ivyo bintu yabironse mu raporo yarungikiwe ni vyiza ko iyo raporo ku bintu bihambaye nk'ivyo bishobora gucanishamwe abarundi iyo yishira habona dusabye umukuru w'igihugu gushira habona iyo raporo dusabye cyangwa inzego z'umukuru w'igihugu bavyerekana ivyo bintu maze tukavyisigura ko ntitwagiriza ibintu by'agacamutwe nk'ivyo atansiguro tudashobora gutwisigura ku bintu turiko turagirizwa biteye isoni muri kino kiringo binadutangaza ko ibintu biriko bimera gutyo kubera ko nimba hariho ikintu intwaro ya president Nkurunziza yo kwishimiye yo kwerekanye ko yashitseko nuko tumaze imyaka 10 aturongoye ikibazo cy'amoko cyarakorotse cyane ico n'ukuri umuntu yokimushimiye kuko muri ino myaka 10 maze dutwara nta muntu yarakivuga cyane ivy'amoko ngaha bitangaje uyu mwaka wa nyuma wiyiwe niho byasubiye kugaruka ivyo biboneka mu mpera ariko ubundi yari umukuru w'igihugu yadutwaye abonekesha ko yatwaye afatanya abarundi byadutangaza gose nibaza ko ari naco kimenya nyene ko nkuko abarundi bayivuganye imyaka 10 iheze atamukuru w'igihugu akwiye